Ndabahaye mwiriwe mwese abakunzi banje mubandanya munkurikirana. N'umugoroba mwiza cane uko twokwiye kubandanya twiga. Hanyuma narababwiye ku kintu co kwiga gukoresha internet neza. Bagenzi, ni ikintu ciza cane gifise akamaro. Internet iriko iraduga ku rundi rugero kuko ushobora gukorera ikintu cose aho uri kikakuzanira amafaranga bivanye naho utumbereye. Hanyuma narababwiye ku bintu bitatu dukwiye gukorerako cane. Ndababwira nti mutoremwo, nabahaye video kwa kangahe mutoremwo ico bangukira umwe wese bivanye n'ingabire yiwe afise canke ico yoshoboye. Ngira ndabaha ikindi kigira kane cobafasha naco nyene ni ukuvuga kijanye no gukoresha ifaranga nkoranabuhanga ari naco kigezweho isi igezeko. Ni ukuvuga isi igeze aho ikoresha amafaranga nka rimwe, nuvuga ngo rimwe mugabo naho bitarashika, ugasanga uragura ikintu uri ngaha ukagura mu kindi gihugu hama ukakidandaza kikakuzanira inyungu zikaza muri ya konte yawe digitali nababwira bancaire ugendana, ukarangura hashiye iminota mikeya ukadandaza. Byose bikabera kuri internet kandi ibintu bisekirize. Narabwiye yuko ndabigisha kandi nzobibigisha gusekiriza amakonte yacu kugira ni ukuvuga muri internet hariho iriza kandi hariho n'ibibi. Hariho abantu bita abahakeye n'abantu bashaka kuza kuguhakinga ibintu vyawe bakabikwiba. Ni ukuvuga rero kimwe nzobigisha vuba ukuntu ushobora gukingira imbuga zacu kugira ibintu birimwo nimba amafaranga dufise ivyo turiko turakoresha ntihagire undi muntu ashobora kuvyinjiramo. Hanyuma rero mu mafaranga nkoranabuhanga mwumva dukoresha hariho ahantu biva mu cyo bita mine. Ni ukuvuga gucukura ifaranga kanaka. Ifaranga ryose riba riri kw'isoko kugira rishobore gukoreshwa. Hari isoko mpuzamakungu rimwe nababwira ry'amafaranga nkoranabuhanga mu kirimi c'igishitsi twita cryptocurrencies. Ni ukuvuga amafaranga mu kuvuka habaho minage, habaho gucukura. Kubicukura rero ni kwa gusa, bigusaba amamega gusa nta kindi bigusaba. Hariho amafaranga rero bashobora gucukura ugasanga ntiyemerewe kuja kw'isoko wakoreshwa mu rudandazwa kanaka ruko rurabera kw'isi, bivanye nuko usanga ari amafaranga adakwije ivyangombwa. Kuko hariho economie mondiale jeje vya cryptocurrencies bariga bakaraba bati rino faranga irashobora kuzogira akamaro n'igihe bakavuga ati canke iri faranga ntizogira akamaro. Muri ico gihe rero wewe wararicukuye bakarisha mu bizogira akamaro bari kwinjija amafaranga kandi atakindi kintu watanze ariko ari internet gusa uba wari urakoresha. Nayo internet tuyikoresha mu bindi, turayitelefonesha, turakoresha WhatsApp mu bindi, ariko kuyikoresha uko uracukura amafaranga navyo biraryoshe. Nta kindi bigutwara, nta mutahe bigutwara. Bigutwara gusa kuba ufise konte bancaire yawe digital ushobora kubika ngo ubutunzi bwawe, bikagusaba n'amamega kugira uzacukura. Yemerewe kaja kw'isoko iguha amahera. Kuko uko isohoka ifise amahera isohokeyeko, ipiese imwe muvyo wacukuye ugacugwiza nayo amafaranga yagenda kw'isoko yajako kw'isoko ukabura yinjije muri ya konte yawe bancaire. Amaze gushika muri konti yawe bancaire uba uyafise ku burenganzira bwose ushaka kurayarotira, ushaka kuyakoresha ivyo ugomba vyose. Ni ukuvuga rero muvyiteho cane. Muvyiteho vyitwa minage, mine, ni ugucukura ifaranga mwavyumvise. Rero mugikorereko nta mahera nta mutahe bisaba. Rero rimaze kuja kw'isoko ifaranga rikemerwa kaja kw'isoko, haba hageze rero aho urikoresha mu rwego rw'urudandazwa rwawe ukagura nk'uno munsi nk'inyuma y'amasaha 2 ikakuzanira inyungu, ugasubira ukagura nk'inyuma y'amasaha 3 ikakuzanira inyungu. Hari n'igihe ugura nk'inyuma y'amasegonda ngahe ikakuzanira inyungu, bivanye n'iki n'ukuntu ririko rirakenerwa iryo faranga kuri marché mpuzamakungu y'ayo mafaranga haba ariko arakoresherezwa. Ugasanga rero uko rikenerwa cane bituma winjiza menshi, bikenewe buke winjiza makeya. Mugo uzi yuko atakuntu na kumwe uhomba
cyangwa ngo nimwe vyugara nimwe bihombesha bituma abantu bagira ingorane ubutekanye. Ico rero cyo kugura no kugurisha ico nababwiye cyitwa trading sivyo, ariko ico cyo gucukura nivyo bivyara trading, mugabo biba byavuye muri minage kumina gucukura. Ibyo wacukuye rero ukayibika muri ya konti yawe digitale, ni ukuvuga ikintu cyose gitwaye byose ni banke digitale yawe ngendanwa ubu uyifise. Iyo uyifise y'amafaranga yose ku isoko ushobora ahari, hanyuma ayazaja ku isoko yivanye nuko yagiye muri minage uciyongeramwo akaguha amahera, ayamaze kuja ku isoko nayo ukayatrada, niyitwa trading, ukayarangura ukongera ukayagurisha byose ukabikorera aho uri. Kubera iki? Internet. Sawa rero mugire umugoroba mwiza, mubandanye munkurikirana neza ko bizotera bigenda neza imisi yose zomarana. Ntibagiye kubabwira ko muza muragira suivre canke follow ivana n'urimi telefone yawe irimwo, hanyuma ukagira kuri YouTube twungurana ubwenge official, ukagira kuri subscribe canke ukagira s'abonner kugira uzokwame wikwikirana imisi yose ubwo ntazogikinda kimwe gucika, kuko bientôt nzobigisha ukuntu mugira sécurité y'izo mbuga zanyu zose mukoresha, amakonti digitale yanyu yose muzaba mufise, kugira mwirinde babandi twita abahakere, abantu bazoza baza kukwiba ivyawe. Ni ukuvuga ibintu turiko turakora mubifate au sérieux, kuko n'ibintu uzosigira n'umuryango wawe. Niyo mpamvu nabwiye ko bisaba ko ufise agenda wandikamwo email wakoresheje, mode passe wakoresheje, kugira naho butakiriho amafaranga wakoze, ibintu wagira mininga wabitse muri ya banki yawe ntibiye impfa gusa ngo biribwe n'abatabikoreye. Kugira urinde ubutunzi bw'umuryango wawe. Ni ukuvuga rero umuntu wese afite agenda yo kwandikamo utuntu hanyuma akore. Kizire ko umuntu afite telefone ugafite n'amamega bikaba byo kuramukanya gusa. Kuramukanya no kwini byiza sinarabujije, ariko uramukanye uri kuragira ikindi kintu kurinjiza, naho uvuga uti nje nta mitaye mfise canke nta mafaranga mfise, ukore basi iyo minage. Kuri minage wumvise ijambo mine akavuga ati bakora minage, uwo muntu ukwikena magitualite, wumviza amakuru, wumviza ibintu abandi bavuga, hanyuma basifume ubaza. Ndahari muze murambaza uti ubone ibitwa bikora, kuko nzobibafashamo vraiment, nzobibafashamo kandi bizogenda neza. Hanyuma mutekane, muze murankurikirana, kandi ikindi mubiha abandi. Ntimuvyigungane mwenyene, naje sitavyigungana kandi ndeba gusa. Mubiha abandi. Hajya hepfo kuri video mba nabahaye hahanditse partage, ugapartager ukabiha abandi, ubugiriye neza abandi, naje ubungiriye neza, mugana abandi ubagiriye neza, kuko ubu kurabaha nabo ivyo batabonye we wabonye. Yego murakoze cyane, mubandanye mugira umugoroba mwiza, kandi mubandanye munkurikirana. Murakoze.